Ramadan Karim kuba musulman bose aba Vivasi Abidou Hassan bande kandi Hassan H hajya mikro no mu musulman Sadbi Saturama Bafre ado Lolilo ya Blina Queen tubikore ka Akezdan uramfise kumuririmba yitwa Diamant. Jenny twa Jonathan Ninahazwe navukiye mu Burundi Murambya hama navuye mu Burundi mfise imyaka 10 hama cyane mukira muri Belgique ndumva muri Belgique niho naciye nkurira nico gituma naciye n'ubu niga igifaransa cyane hama ubu rero nsigaye mba muri Denmark. Ngo vraiment izo ndirimbo ziwe zirasara ngo finally turaronse umurundi bagiye kuza barashira kuri MCM Top. Samantil arafise style yo kuririmba nakunze sana. Bakunzi ba television BTV turabaramukije kandi tubaha kaze mu kindi kiganiro gishasha cha Friday Light Show. Ni ikiganiro tubashikiriza kuva igihe cy'isaha 4 gushika igihe cy'isaha 6 iminsi yose ya gatano. Uno musi ni Friday ariko rero muradutunga kuruno mwanya ikino kiganiro cacu murazi neza yuko dutangura igihe cy'isaha 4 haheze nk'iminota 30 turiko turatunganya neza ibintu ariko kandi na Spox rafise uruhara kubona yashoye kutuma tudatangura ku mwanya Spox byari bimeze ariko nawe ntubikibanga je ukibimbwira ko avuye ivuga nanzi kuri kurafyina none urandetse vraiment nije nabitumye ariko ndasavye imbabazi. Uragwaye cyane ngira barumva nijwi kandi barazi ko nawe urabizi ko kenshi iyo turi kumwe ngaha message nyinshi turonka hariho izivuga ngo Spox turagukumbuye umuziki. Mbo wari wagiye gusohora maze nka 3 jours nza ndateramira muri studio yitwa gute? Studio yitwa Alex Studio. Ikoramwo Bochum president wa Amical des Musiciens. Rero uno musi wowe namenya ko bigenda uko sinari kujaye kuko urumva ko ijwi ryagiye ijwi ryagiye sinzi kiganiro mpava ndakiheza ariko twizere ko biza kugenda neza. Ariko byagenze neza byagenze bien. Indirimbo tuyitege ryari? Mbe asha tuvuge ryari kuko izozana amasanamu sinobivuga. Ariko kandi reka tubonereho nakaryo ko gukewe je sinacerewe kuko narinda nza amasaha ariko abataximen rero ni atari burya ya modoka yawe warayigurishije? Oya nayo fise niyo baba banijije. Yego byagenze gute? Urumva hargiwa Alex Studio kwa Bocho murabitsi ko neza ari ngaha ni hafi yo ngaha ni birometero nka 2 gutambuka n'amaguru vyari gushoboka ariko kubera ari mwijoro uraza basuma ni atari umutaximen aguma kubwira ndaje ikicababaje nuko ari umuntu nzi kandi nari nizeye ko atomemukira kuruta abandi ariko uko biri kose ndamukunda. Kenny Love wakoze nubwo wankoresheje amakosa. Ego nawo biruko ikiganiro cacu kiratanguye turafise ibitari bike tuza kubashikiriza kuri uno munsi na cyane turafise n'umuririmbyi tuza kubashikiriza yitwa John Nini numwe baririmbyi basanzwe bakorera ibikorwa byabo hanze y'igihugu cy'u Burundi. Araza kutubwira muri Denmark, araza kutubwira ibitari bike mu bikorwa yaranguye aho yahereye kariyeri y'uyu muziki ivyo arimo muri kano kanya n'ivyo yagiye gukora muri kazoza. Ariko kandi Spox mu gihe cyose twamatiko turatangura kino kiganiro cyangwa ibiganiro byacu twamatiko turababwira abandukurikirana ukuntu bashobora kwikinga no kwirindana cyakiza ruhona nyanganda ca coronavirus. Ni giki tokora kugira ngo tucirinde Spox? Yes, impanuro zirazwi n'abaririmbyi benshi barakoze indirimbo no kuvuga no urambirwa gusoma canke kumviriza arashaka kumviriza umuziki cyane gukaraba kenshi gashoboka kudakorora wifashe ku munwa ni byinshi rafa. Ego ni ndamukanyo ariko kandi hari ikintu je nashaka guprofita kubwira abantu
urabona ko ubu dufite discipline irenze ngaha mu Burundi kubera corona na cyane cyane gukaraba canke isuku je nashaka nsabe bizokwamuko nubwo corona izoba yaraheze bizokwamuko kuko kandi nitwe dufise donc ugo ruhara runini ijwi ryacu rigira kure ryo kubwira bariko baradukurikirana urashobora kubona nk'umuntu muri bisi rafu umuntu muri bisi arafashe agacupa k'amazi ahejeje kunywa aciye aterera mu ibarabara ni muri centre ville yindi ciga cako igahonyora iki hariho amapubere canke yariko araciriye ariko arajya umusigati aciye ari mu modoka canke ariko arajya ikigori ariko arajya ikigori ibishishwa atamwibarabara igitiritiri mwibarabara canke agacira mwibarabara ibintu nk'ivyo zose n'ingendo dukwiye guheba abarundi kandi iyo umubwiye aca kubwira ngo na uyu ngo natakujifanya mzungu hautakufa we acha hizo acha kubwira ngo aho uza kuraba iwanyu ngo yasanga ngo hasa gute urumva rero ni ya ngendo zangendo shasha tufatirako kuko mu bisanzwe ingwara zifatira ku mwanda ku bucafu isukurike ni nyinshi cyane si corona gusa ari amacinya n'izindi na Ebola murazi yuko twari tumaze iminsi dukurikirana ikiza ca Ebola mu gihugu ca RDC aho ibihugu bihana imbibe na RDC bari bafashe ingingo yuko ibice byose abantu bashobora guhuriramwo bugenda barakaraba ariko ico kintu benshi barakineglige ariko kubera corona bumvise ati hafuye 50 hafuye 100 hafuye 200 hafuye 200 ku munsi abantu rero ubu basigaye batinya ariko rero iyo ngendo yobandanya gushika ku munsi w'iherezo gushika umunsi Yesu azozira tuzoje umva twejeje mu mutima aho ndavuga ngo azopfa ahaze kuko tuja mu ijuru toze vrema byoba byiza cyane apara gusa koza mu muti igwe yaratogeje n'amaraso turavyemera ariko toge mu mubiri toge n'amaboko yacu hanyuma tugende tumeze neza tuyagayaga kino kiganiro cacu rero murazi ko uno munsi abamizirima batanguye amafungo sivyo amafungo ya Ramadan tukaca tuvuga tuti Ramadan Karim kuba mizirima bose aho tugiye nko mu bamenyesha makuru tuca tubwira ba Vivasi Abidu Hassan bande kandi Hassan H hajya micro no mu mizirima Papa Goldie uko ari muri Papa Goldie Papa Goldie rumba yari kuba Papa Asani Papa Saidi Papa Juma Ramadan Hassan H turababwiye Ramadan Karim Judi Kaile Bashaban Jam hajya na DJ Fanny DJ Fanny ariho kandi Isaki ariho itoze hoti tukaca dutandukira ku basani tugahera kuri uyo nyene muri ko murabona Sadbi Satura Mabafre ariho Lolilo mzizi wa Jiwe mbega basha Wawa ni benshi ariko amazina aragurutse benshi cyane ariho Kidumu n'umuzima ego tubature akaririmbo kitwa Mfasha Mana niko tugomba dutanguze kino ganiro cacu itwa Mugisha Asani yitwa Asani itwa Asani nta magara sinzi ndetse ngina turaza kwitoza neza ariko Asani ariko Mugisha n'izina ryaje kubera gukina filme yitiriwe Mugisha hanyuma iyo zina riramwitirirwa ariko ntaco ego naje nari mu mizima kera kuko navutse hagati y'umusigiti n'ishengero rumva ariko arico hagati y'umusigiti n'ishengero niki hagati y'umusigiti ishengero na restaurant na kimwe cyari hamwe restaurant akabari wibagiye kuvuga ko ego tubibutsa ko kino ganiro muri ko mudukurikirana live ikibiriraho murashobora kutwakura canke mukatwandikira kuri 75 550 508 kuri WhatsApp turasoma ubutumwa apele zisanzwe turazakira ni 75 550 508 abariko baradukurikirana tugaruke mutubwira ati
burya turiko turabakurikirana dugaruke dusoma utu message hama tuce tugaruka natwe tubabwira ivyo twabateguriye muri kino kiganiro. Nabo musulman muri ko muradukurikirana aho muri hose abariko barategura idaku turazi ko mwahejeje ifutari mwayihejeje ariko muri ko murategura daku asha ndaza kubatera ka histoire ego yo ngaha tuvuye ngaha turaza kujya idaku nkajewe nzofunga ejo ngato uno musi sinafunze ariko ejo nzofunga kuko je ngenda ndagira alternance umva lendi ndafunga mardi nkaca nugara nkaca nugurura mardi mercredi ibintu nk'ivyo so indirimbo yitwa Fasha Mana na Mugisha. Ego cyane twizere ko akaririmbo kariko kagwa neza abatanguye amafungo ya Ramadan. Ego ndibaza na cyane cyane bagiye gutangura urugendo rurerure cyo gituma tubasabira yuko Imana yobafasha kugira ngo bihangane hajya kumara umunsi wose udafungura bikomeye cyane ariko kumara umunsi udakoze icyaha wirinda gukora icyaha kutanywa inzoga n'ibindi bibi byose kutavuga ububeshi umva ivyo byose bari kurifunga ubifunga ibintu byinshi. Yego turafite umunywanyi ku murongo reka kumbure tumwakire batwereke ko bariko baradukurikirana. Allo kumbure byamugoye. Allo yamaze kuva ko tubibutse ko bariko baratwakura kuri nimero isanzwe 75 555 508 apana kuri WhatsApp ariko ubutumwa turabusoma hose yaba kuri telefone isanzwe canke kuri WhatsApp turabona ko agarutse. Allo byamugoye muze murashiramwo utwinite dukwiye ariko murakoze turabonye ko bariko baratwikirana. Ego abariko baradukurikirana si bake ni benshi cyane bariko baradukurikirana. Turatayije n'itwa Blezo Shimirimana ariko baradukurikirana hariya mu Kajaga. Ego sinzi ko tugerageza tukitaba uwundi munywanyi umwe. Allo oui ni sawa biramugoye reka kumbure dubandanye n'ikiganiro cyacu tuzaza kuba akanya ko kwakura ariko murakoze turabona bariko baratwandikira ni benshi ni Julia Mungagara twashaka karirimbo ka Mona Deuxième Dauphine Tell Me nibaza ko akanya nikaboneka ubundi ku munywanyi ku murongo. Allo oui turakumva muratwumva mwebwe sa Allo ntituriko turumva neza muri bande mutwakuye muri he yamaze kuva ku murongo reka kumbure turaza kubaha kanya neza ubu bihangane kudutelefona ariko murashaka kutwandikira. Ego uwitwa Steve Kid Kinama ariko aravuga ati shalom impore ngaho muri studio za BTV ko turabakurikirana ijana kwijana urakoze cyane Steve Kid ngaho mu Kinama. Ego cyane turabashimiye kumbure Rafa tubwira ko murabona ko n'umwanya twari twacerewe kugira dushobore kurangiza gahunda twari twabateguriye reka imbere yuko twakira umuririmbyi twabateguriye no munsi nko mwagiye murabibona ku makava n'ahandi hose reka dutanguze uturirimbo dushasha ari uturirimbo tutari duke twagiye turasohoka ariko uno munsi twabateguye indirimbo zigira kuri zibiri. Yego kandi ngo ladies first niko bama bavuga abigeme ni bo tuha ikibanza cyangwa abagore. Uwo nawe ni subundi ni Blina Janet karirimbo kiwe gashasha ariko gukora indirimbo ari kumwe na Afro Slim tugende iyi ni indirimbo yiwe shasha yasohotse ku munsi wejo Spox iracari shasha imutu bushasha kumbure dushaka kuba turi nimbonesha kure ya mbere yerekanye kumbure mutayiboneye kuri YouTube sinzi ko ari imbonesha kure mumaze kwibona ko tugakurikirane ni indirimbo yitwa I don't care ya Blina Queen. Baby, c'est moi ici. Laissez mon cœur couler. Oh chérie, c'est moi ici. Et laissez les autres tourner. I don't care what the people say.
ego cyane karakaririmbo I don't care tuzoronka akanya gakwiye ko kugabereka cyangwa kugaca ijya nino cyane cyane mu genero B-News sivyo Garafa ego na cyane cyane ko dushobora no kumwakira umwigeme wacu Queen Blina ni umwe mu baririmbyi bakazi bariko barakora nabo nyine muri kino gihe. Ego mutundi turimbo dufise arakarimbo kitwa tubikore ka Akezdan karamaze igihe gasohotse ariko yagakoreye amasanamu atari official video tuvuga ko ari lyrics ariko ibonekamwo amasanamu bariko baratwakura barindire gato turaza kubakira basi nyuma y'utu turimbo dutatu akarimbo kitwa tubikore tugacishe ko gatowe ingo tubikore ego cyane mwabonye akaririmbo ntabwo ari official video ariko na karirimbo kabereye ijisho ni official lyrics video aho tubona ko habonekamwe abantu batandukanye abaririmbyi abajournaliste twabonye ba Mokenzi ba Big Fizzo ba Masterland Alvin Smith ba Ozira Koze n'abandi batandukanye ngira bafasha amatelefone bose baramurungiki urabona ko ari ni byo ariko tubikore Jesse ndatahura sanse canke ubutumwa buri muri iyo ndirimbo kumbure ni yasura amasanamu tuzobimenya kumbure ni twamutumira azobivuga bisigure neza ariko nakaririmbo karyoshe kandi tugature uwitwa Diera niyo nyishu asanzwe akunda cyane kano karirimbo ariko kandi na Joy umukunzi wa Akezdan. Ego me turangirize ku karimbo kitwa Diama uramfise ku muririmbyi yitwa Diama Florian ni umuririmbyi akiri muto yari yarigeze gukora karirimbo ntibeshe ngo kitwa ni wewe hama ubu yadusore akaririmbo gashasha tugakurikirana ko nyene gato hama kumbure tuzoronka karyo ko kagaruka ko muri B-News. Uramfise babe uramfise hano uramfise babe Uramfise ni indirimbo ya Diama Florian nibaza yaryoheye cyane witwa Rodrigue ari ngaho mu Kamenge ariko kandi n'uwitwa ariko aradukurikirana yavuze ati ashaka amakuru ya B-Face hamwe na MB Data urakoze cyane ariko ndibaza amakuru yabo bose twamatsiko turayabashikiriza n'ayandi ugiye kuyakurikirana mu minsi igiye kuza mu biganiro byacu bisanzwe bya B-News. Yego dufise umunywanyi sinzi ko ashaka kugira icyo avuze kuri utu turirimbo turashaka kumwakira akaba umwe nyene. Yego mu benga vivuma badufashe kumutwakirira. Allo oui allo mubanze mugabanye volume gabanya volume muratwumva muri mucarama mwitwa bande amayinite yamugoye reka dutangure na cyane cyane ikindi gice twari turindiriye cyo kwakira umutumire wacu buno munsi sivyo Garafa. Ego ariko kandi imbere ko tumwakira ndibaza mu buhinga bw'ivyimo tushirako indirimbo yiwe kugira ngo dushobore kuvugana nawe neza. Yes umuririmbyi yitwa Jonini ni Burundi asanzwe ari mu gihugu ca Denmark. Asanzwe aba mu gihugu ca Denmark tumaze kubashikiriza ibitari bike cyane muri buka indirimbo yiwe Bebe Dance. Yes. Aho twage turayivuga ko byinshi cyane mu biganiro byacu na cyane cyane ikiganiro cya B-News. Uno munsi turaza kuronka akajyo kugira ngo ashobore kutubwira ubuzima bwiwe atubwire umuziki wiwe umeze gute gushika no munsi n'ibikorwa byiwe byinshi ariko arategura. Yego dukurikirane akantu novuga ati kamwe introduce uwari we asanzwe ari umudanseur ntimutangare umuziki utanguye vuba afite indirimbo imwe yitwa Bebe Dance twaberetse akatari gake ariko kandi yazanye indirimbo yitwa Ça n'existe pas tugomba tukurikirane ku nshuro ya mbere hano kuri BTV icangiye nuko yavuze ati mbanje kubaha indirimbo abarundi by playing ku radio no ku ma televiziyo ariko kuri YouTube izoja ko mu ndwiza no kuvuga indwi yose abantu bose bariko barayikurikirana reka rero dukurikirane intro ya Jonini then turagaruka kugira ngo tumwakire bishobotse kugira ngo tushobore kuvugana nawe ibitari bike. My name is Jonini and I welcome you to my world. I'm originally from Burundi but now living in Denmark.
I make electro hip hop music, influenced by house and Afrobeat. The purpose of my music is to make you dance, make you have a good time. My message to the world is spread nothing but love. For me, love is the key. I rap mostly in French. Le français j'adore, but sometimes in English too. Change mu Kirundi. Thank you guys, love you. Hello everyone, my name is Janini and I welcome you to my world. I'm originally from Burundi but now living in Denmark. I make electro hip hop music, influenced by house and Afrobeat. The purpose of my music is to make you dance, make you have a good time. My message to the world is spread nothing but love. For me, love is the key. I rap mostly in French. Le français j'adore, but sometimes in English too. Change mu Kirundi. Thank you guys, love you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ako niko kajambo nafashemwo. Ça n'existe pas. Ukuntu kwanza yacanditse ça n'existe pas n'igifaransa twese turakizi no kuntu candikwa ariko ukuntu yacanditse rero ego yari umuririmbyi Jonini twababwiye ko ari umurundi aba muri Denmark ariko bariko bararaba indirimbo ngira bibagije ko atari umurundi ya ni umurundi yavukiye mu Burundi. Yes, amazina yiwe ni Jonathan Ninahazwe niyo yavuyemo Jonini. Akaririmbo kiwe kitwa ça n'existe pas, nakaririmbo atahandi mukabone ijyambere atari ngaha kuri BT. Ego yitwa Darcy ndibaza yavuze bonsoir, vraiment cette chanson est superbe. Comment s'appelle l'artiste? C'est Jonini. Yes, turiko turagerageza kumurondera kuri telefone kugira vyinshi kuri we abe ari we atwibwirira naho tubona kumengo ikirere ntikiriko kiradukundira. Urabona n'imvura yo kuragwa Yes. ku bwinshi mu bice byo ngaha, reka tugerageze tumurondere ku murongo wa telefone. Turabona ko Jonini amahoro neza. Allo? Ni sawa murakomeye? Amahoro. Imani Gome murakoze cyane. Imana ishimwe. Urazi ko amatelefone yari yagoranye ariko wewe ivyo wawe birasenge? Bambwiye kandi ngo n'amatara yacitse iwanyu ngo harihe mu miji yabuze amatara no munsi. Usanga ari amakartier amwamwe ariko twe televiziyo amatara yose ameze neza. Twebwe baguma badukurikirana abatacitse ijana ku ijana. Okay. Namahoro none ga Jonini? Namahoro cyane, murakoze ko mwantumiye uno munsi, vraiment mwakoze cyane kunyambira. Twategerezwa turaguha ikaze, kino ni kiganiro Friday Light Show. Hamanzi kumwe na mugenzi wanje DJ Rafa, urashobora kumuramutsa. DJ Rafa, amakuru. Amahoro meza cyane Jonini, kaze. Mumeze neza? Tumeze neza cyane, turaguha ikaze muri kino kiganiro cyacu cha Friday Light Show. Nawe umeze neza? Ego manager meze neza cyane, murakoze cyane ko mwantumiye vraiment, kandi nama nkurikira ivyo mugira. Naguma ndababwire Rafa na Spox, mwebwe vraiment murafasha aba artiste, mukora akazi keza cyane, turabashimiye kubera ntivyoroshe kuba umu artiste ariko mwebwe muraducisha imbere. Murakoze cyane, turabashimira natwe. Murakoze cyane. Ego Jonini, ama message twatanguye kuronka ngaha ntibemera neza ko uri umurundi. Twaravye introduction yawe uretse akajambo kamwe gusa wavuzemo k'ikirundi. Na bebe dance iri mu gifaransa, iyi ça n'existe pas nayo nyene iri mu gifaransa. Mbega Jonini, nubwo turiko tuvugana ikirundi, ninde avuka he? Amazina yawe y'ukuri yose twayavuze ko ari Jonathan Ninahazwe, ariko turasavye aka introduction gatoyi widondore. Okay, nta kibazo ndavyumva. Je nitwa Jonathan Ninahazwe, navukiye mu Burundi Muramvya. Hama navuye mu Burundi mfise imyaka 10. Hama cyane mukira muri Belgique
ndumva muri Belgique niho naciye nkurira nico gituma naciye n'ubu niga igifaransa cyane hama ubu rero nsigaye mba muri Denmark urumva ndirimba mu gifaransa kubera nico kirimi nakuriyemo kandi nico nize ku ishuri cyane ariko muravyumva ndi umurundi ndacyari umurundi urumva nta kibazo. Ubu mumaze imyaka ingahe mutari mu gihugu cy'u Burundi? Ulala maze nk'imyaka 20 22. Ucuharura iyo ufise ukacaho ukuramo ijya 10 niho ucubitora. Ego ni imyaka ishika kuri 22 utari mu Burundi? Ego vraiment urumva sindagaruka. Okay turakwiteze kumbure vuba nari napanze kugaruka nari nipanze kugaruka mu kwicumi ariko ubunye rero twace turonka zijya ngorane za coronavirus ubu ndinde kuraba ingene ibintu bizokwifata ndabe ko noshobora kuza kameme mu kwicumi nkuko nari nabipanze. Ego John ni kumbure twumvise indirimbo zawe zibiri canke mu biganiro byacu twagiye turashikiriza indirimbo zawe zibiri ariko imwe ya mbere iyi ya kabiri benshi rero bashaka kumenya neza na neza John Nini yatanguye umuziki ryari muri imyaka 20 irenga uri muri Europe watanguye umuziki ryari watanguye umuziki vuba cyane canke wawutanguye kera ugiye kuwushira professionnellement muri kino gihe? Urumva umuziki nawe utanguye kera ariko sinari nabushizemwo ubusabe bwinshi. Umva natanga umuziki kera nkiri umwana ariko nta nguvu nyinshi nari nabishizemwo. Urumva n'ubunyene ubuvuba niho ntanguye rero kwita mu muziki cyane. Ego ariko umengo uririmba utamba kandi tutibeshe usanzwe uri umutamvyi gutamba koko wabitanguye ryari? Natangiye gutamba haheze imyaka 10 ntamba. Mpejeje amashuri yanje nacenja gufata ino hari ishuri ryitwa Hip Hop Education niryo naciye mfata. Hama iryo shuri ryace rimpa ubugombwa bwo kuba umudanseur professionnel ino muri Denmark hama no kugurura ishuri ryanje ryo gutamba. Ubu nsigaye mfise ishuri ryo gutamba ino muri Denmark yitwa Komera Neza. Niryo rimbeshaho hama ubu rero niho naciye ndonka n'umwanya wo gukora umuziki. Muri iryo shuri wigisha abantu bava mu mihingo imeze gute? Urumva benshi n'abadanwa kubera ndi muri Denmark ariko muci iyo tugize nk'amakan hahora haza abantu bava mu bihugu vyose cyane cyane ibihugu vya Europe. Urumva wakira abanyeshuri bangahe muri kano kanya? Uvuga ufise abanyeshuri bangahe muri iryo shuri ryawe washinze? Urumva ishuri ryarakuze risigaye riri mu maji atatu mu gihugu. Donc ubu duharuye nka bose turashika nk'amajana 3 abanyeshuri amajana 3 ariko riko rabandanya rikura. Ego turaherutse kubona utegura nico wise Bebe Dance Competition aho wahaye akaryo abarundi bashoboye gutamba indirimbo yawe ukanabaha n'agashimwe kangana n'amadolari 100. Urashobora kuba ukwirikirana umuziki wo mu Burundi canke abadanseri bo mu Burundi birashika mbega abakuryohera canke abubona ati aba ni sawa barafite ingabirano yo gutamba na cencane ko usanzwe uvyigisha ni bande? Ego ndakurikira abarundi abatamvyi n'abaririmba ariko cyane cyane abaririmbi kubera abatamvyi biragoye kubaronka kuma network ya social media. Abaririmbi hari umuririmbi mwe nakunze ntuzenya Sadbe yagize akarimbo kitwa agacerere Sadbe na Kiboy. Urumva naciye narakigishije muri studio yanje ino abazungu bariko baragatamba turagaposta umenga karamushikiriye nawe nyaciye agaposta kuri Instagram yiwe. Wow. Ego
Yeah. John ni indirimbo zawe urashiramo igifaransa cyane kandi tubona neza yuko uzi kirundi. Biva kuki ufise target imeze gute mu gushikiriza ubutumwa bwawe mu ndirimbo? Muti sinumvise neza Uravuga ikirundi neza cyane ariko kandi indirimbo zawe zose tumaze gukurikirana ziganziwemo n'igifaransa. Mbega target yawe ni iyihe? Kubera iki indirimbo zawe udafise gukoresha ururimi rw'ikirundi kandi tuko turavugana ngaha umenga nta kintu na kimwe wibagiye? murazi si ubwa mbere babimbagije kandi ndashimye ko yamumbagije ico kibazo. Hariho abantu benshi banyandikiye cyane cyane abarundi bambaza ngo none ngo nta karirimbo ko mu kirundi uzotubwirira. Urumva nkuko nabwiye kare natangiye mu gifaransa kubera nico canyorohera kurusha ikirundi, ariko ubu nabonye urambya sinari navyiteguye ko abarundi bazonshira imbere nkuko mwanshize imbere cyane gose. Urumva rero ubu unye ndabibona kandi ndashobora kubabwira ko ntimuzoba mubonye ko nsoya akaririmbo kari mu kirundi. Ego kumbure ni rya mbere tukwakiriye muri kino kiganiro Friday Light Show. Uturirimbo ufise si twinshi ni Bebe Dance hamwe na Ça n'existe pas. Dore kuri Bebe Dance. Bebe Dance ubutumwa dusangamwe n'ubwahe, mbega urashobora gutangura gato wikora mu gaho kuri Bebe Dance? Ya Bebe Dance ubutumwa burimo ni gusa ijya ntuzenya urukundo rwo gutamba niko natangiye gushira imbere, kandi imiziki yanje yose shaka ko abantu baronka umwanya mwiza bariko barayumviriza. Imiziki yanje niyo kunezerwa, niyo gutamba, niyo kumererwa neza, niyo kwibagira ibintu bibabaza mu buzima. Ego ijya Bebe Dance urumva, ijya Bebe Dance niyo gusa iyo wigiye kwitambira wisohokeye ugahura n'abagenzi mugatamba. Hama hariho aka histoire kamwe muri Bebe Dance hajya uri kumwe n'umukobwa mwansukanye gutamba akigirisha ngo ntashaka gutamba ngo yaye. Urumva Bebe Dance nayigize kugira ndamubwire ngo wewe ntaco ibagira byose uno munsi no kunezerwa, donc toi tu vas danser. Ducishirize ko gato Anye live ririmba gato tukumve mwijwi. Okay nta kibazo. Donc iza gute ngo on rentre en boîte en VIP, je fais les choses bien comme un MVP, j'offre un champagne et dis non merci, je n'ai pas compris. Ma chérie, ne t'en fais pas, cette soirée est faite pour toi. Un beau jour, tu comprendras, tu vas danser. Voilà. Yego cyane. Yes, dutanduke ku karimbo Ça n'existe pas. Kwanza titre ukuntu wayanditse iki ni kirimi cyahe? Urumva Ça n'existe pas iyo ndirimbo nayigize kugira abantu biyumvira. Urumva iyo ndirimbo nayigize kugira shire abantu muri mbega avuga gute muri kabaza muri kabaza nyene. Donc urumva Ça n'existe pas bisigura ngo ntibibaho, nico gituma nace nkoresha na orthographe itabaho. Mugomba no babwire ivy'indirimbo ijejo ndibaza. Yego cyane kubera biramatanye. Urumva Ça n'existe pas indirimbo ni ijeje ibintu uzenya mbega bavuga gute mu kirundi, aba extraterrestre, les aliens. Ego mu kirundi ntimumbaze vraiment ntajye notora. turabona no mu ibinyamahanga sinzi ibinyamahanga turabona no mu masanamu hari ahantu ubufise amaso ameze ukuntu wifata ukuntu bisigura ko hari n'abava bavuga ati uri mu Freemason cyangwa mu Illuminati. Aba nk'amaso bariko barayabona amaso asa ukuraho duyisigura ivyo vyose John ni. Egome urumva
ino cyane cyane ino muri Europe hariho ico kibazo c'ibinyamahanga c'aba extraterrestre. Hariho benshi bavuga ngo barabibonye ngo birabaho, hariho n'abandi bavuga ngo ya ntabibaho, ngo ivyo bintu ni binyoma. Donc ni murayigize mfata ajya ma position uko arabiri. Position y'abavuga ngo ntabibaho, ça n'existe pas, n'abandi bavuga ngo hajya birashoboka ko bibaho ariko itubizi, mwosanga tubana, mwosanga ari uwo muri kumwe ariko utabizi. Donc iyo ego ikibazo c'ibinyamahanga ngo mbega birabaho cyangwa ntibibaho. Donc urumva umuntu wese ari libre yo kugira interpretation yiwe. Donc urumva iyo ndirimbo sinishuye ico kibazo cyagumye kihari, naho ngo ça n'existe pas, ariko ukabona wosanga bibaho kubera nico gituma twaje twinda najya amaso ngo wosanga ari twebwe, wosanga ari mwebwe, nta numwe abizi. Ego watubwiye ibitari bike na cyane mu bikorwa byawe, ariko John Nini turazi neza yuko ufise ama opportunité menshi y'ibikorwa byawe, mbere ayo ma opportunité ukayaronka hanze y'igihugu usanzwe ubamo. Washobora kutubwira ama opportunité yawe uronka yabameze gute, uyaronka gute kugira ngo ibikorwa byawe bigume vyagura, na cyane cyane kumbure byo banicigwa ku baririmbyi b'abarundi bo bariko baragukurikirana muri kano kanya? Ego ikintu ca mbere novuga ama opportunité igituma ndayaronka nibaza nukubera creativité na passion fise. Urumva je ndakunda gukoresha creativité cyane, singira ibintu bisanzwe kandi abandi bose bakunda kugira. Urumva creativité niyo yanshikanye aho ndi ubunye. Hajya urumva abantu benshi baratinya kugerageza ibintu ata muntu n'umwe aragira. Yego. Ariko je no babwira ari conseil no baha ivyiyumviro mufise nimupfe kubikora nahata abantu benshi iyo mutanguye bavyemera canke babashigikira ntaco mwumva ko ari byo ni mugume ko mubandanye. Donc je urumva naronse ama opportunité ndibaza kubera nazanye ibintu bishasha abantu batari bamenyereye. Yego. Hama John Nini yatanguye n'ivyo gutamba. John Nini udukundiye gato woguma ku murongo, hama tugasubizamwe ino ndirimbo tukaraba n'ubutumwa abariko baradukurikirana bashobora kuba batwandikiye niba ari ibibazo, tuce tugaruka inyuma y'iminota 3 tugaruka kumbure wishura ibibazo uca unasezera. Ego nta kibazo ndarindira. Ego muce musubira kumbwira nta kibazo. Ego mu binga bw'ivyuma badusubirizemo akarimbo ça n'existe pas, basubire bakarabe hama bariko baradukurikirana niba ari kibazo mufise kuri John Nini murashobora kutwandikira, hama tugashobora kukimubaza nawe akacishura ikibiriraho. Yes, akarimbo ni ça n'existe pas. People have speculated that we are not alone in the universe, extraterrestrial life and objects, not just a science fiction idea, but actually existing. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Bon, arrêtons la mythomanie. Tout ce qu'on raconte dans les journaux mérite réflexion. Eh bien, réfléchis mon ami. Peut-être que la voisine d'à côté ressemble bien à Haïti. Mais ne me dis pas que tu n'y penses pas, car ils sont parmi nous, ne l'ignorent pas. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ici et là-bas. Arrêtons les blabla, car la transparence fait partie du passé. L'honnêteté est une race menacée. Mais comment veux-tu encore faire confiance à l'être humain? Il a tué son passé, son futur est menaçant. Évolution, il est temps de reconquérir les valeurs oubliées, redevenant des humains ou des martiens. Ça n'existe pas. J'ai toujours cru à l'inconnu, l'humanité m'a déçu, ça ne se passe
si le terrain est bon. À quoi bon de ne vivre qu'avec des filles? Instagram te détruit et tu le maries. Il est temps d'arrêter de stopper, de freiner. Tous les mythos qui existent, ça n'existe pas. Toi tu vas danser. Ok, Bebe Dance twakurikiranye Bebe Dance tukurikirana na Ça n'existe pas. Yego. Ni zimwe mu ndirimbo zimeze neza cyane za John Nini. Kumbure John ni tugaruke tumurondere ku murongo. Yes. Ashobore kwishura ndabona hariho ibibazo bimwe bimwe. Abariko baratwandikira babe barihangana gato baratwakura inyuma gato y'umutumire. Gusa babandanye batwandikira kuri 75 555 John Nini yagarutse ku murongo. John Nini turagwaye ikaze kandi. Hello? Oui, alors dusabe abantu bariko baratwakura babangire gato ko bica bituma umutumire wacu tutumvikana. John Nini turagwaye ikaze kandi. Murakoze, merci beaucoup. Ego twaciye dusangamwe n'ubutumwa budusaba Ego turakumva twaciye dusangamwe n'ubutumwa budusaba kandi indirimbo yawe Bebe Dance biba ngombwa ko tuzerekana ari zibiri kubera ko hari abafise ibibazo kuri zose. Nta kibazo rego ni sawa. Rafa arashaka kudusomera akabazo kumwe yatwandikiye. Batubajije batubwira bati mubaze ko kubera iki yakoresheje abazungu gusa canke nta bandi yaronse. Bebe Dance umengo hose n'abazungu gusa nta na hamwe. Barakubaza ko indirimbo zawe ukoresha abazungu gusa yuko canke abazungu mu gice kinini cyane. Ni ikibazo cyiza. Bebe Dance nayikoreye mu Butaliyano. Urumva abadanseur ntabo nari nzi personnellement, nabo nahuriye nabo twahuriye hariya mu Butaliyano. Urumva abakoreographe nibo bazana abadanseur en general. Ariko nivyo twasabye nari bwiyumvire. Ça c'est une bonne question. Yaya ubu ndabibona ni nta nivyo nari nariyumviriye sinabibonye ariko nta kibazo nta na kimwe mfise against abirabura, ahubwo ifoko ndabashira imbere cyane kameme. Mbe mu ishure ufise ariho abarundi usanzwe wigisha? Ati mbega mu ishure ufise hari abarundi canke abirabure wigisha? Gome ndafise abarundi, ahubwo ndafise abarundi bigisha. Arabigisha hari abarundi nasanze no muri Denmark dukorana nabo ntebace bamfasha kwigisha. Ariko abatamba si benshi. Ikindi kibazo Janini baratubaza bati mbega ngaho muri Denmark aba artiste ni benshi ngo wo kwishira mu kibanza ca kangahe ugereranije n'abandi baririmbyi basanzwe bakorera ngaho muri Denmark? Muri Denmark yes aba artiste ni benshi nko mu bindi bihugu byose. Urumva jewe niho ngitangura sinzi class niho ngishika, ariko ivyo nkora mbona jewe ndabikunda kandi ndabishima. Yego hari uwabajije ati bahora bana poste zawe bakabona imipira ngo yanditse ko komeza neza ngo mu Burundi ho izoshika ryari, nta mupango ufise wo kuyidandaza mu Burundi? Ego urumva naratanguye hamwe n'ugurura ishuri naciye ntangura niyo brand y'impuzu yitwa Komera Neza. Urumva imipira iragurishwa ino. Ego ariko ntirashika mu Burundi. Urumva nico gituma nagomba kuza no mu Burundi kugira ce ntangura niyo shop ya Komera Neza. Kubera n'ubundi iyo mpuzu iyo brand iri mu Kirundi, donc abarundi bazoyishima cyane gose. Ego ni murindire nibaza corona yogenda muri 2021 impuzu zoba zashitse mu Burundi. Ego hari n'umudansere yanditse yitwa Angelo ngo ufisiye umugambi wahe abadanse bo mu Burundi? Abadanse bo mu Burundi ni naza ahubwo nzokorganiza ama meeting y'abadanse bose ndabafashe gutera imbere. Nzane knowledge mfise ivyo nize ndabitange, kandi ikiri important nukubabwira ko barashobora ku developa dance ikaba ikintu gishobora kubabeshaho
kubera abantu benshi nino nta bantu benshi bemera dance bibaza ko ari ibintu nyene vya hovyo. ariko harimo akazi umudanse n'umuntu akora ategeza gufata umubiri wiwe neza cyane, ategeza kuba akoresha umutwe kugira abe creatif. Yego, urumva abantu benshi barabisuzugura, ariko nukuguma dusuporta abadanseur, akazi kabo karakenewe kandi nibo bashira mu artiste bamushira imbere. Ego hariho wundi yitwa Edi ari mu Kanyosha avuga uwo mu artiste mwatumiye sinumvise neza izina ryiwe neza, yitwa John Nini, aba mu gihugu cya Denmark, ariko ngo vraiment izo ndirimbo ziwe zirasara, ngo finally turaronsa umurundi bagiye kuza barashira kuri MCM Top. Samantil arafise style yo kuririmba nakunze sana, nari nabuze numwe yoririmba mu Burundi. Hama na nyibuse izina akoresha ku ma social media kugira tugume tumufollowinga. John Nini washobora kuwibutsa ama social network ukoresha amazina yahe kugira ngo bagukurikirane? Nagoma ntangure kumushimira, arakoze cyane Edi, merci beaucoup, j'apprécie. Hama rero kuri Facebook ni John Nini gusa, John Nini muca muronka page ya Facebook ntibigoye. Hama kuri Instagram naho ni John Nini official, bimatanye vyose, John Nini official kuri Instagram. Hama kuri YouTube mupfa kwandika Neza Music. Ego John Nini, nunganiye uyu nyene yakubajija ku kabazo, mbega uri muri diaspora, uri umuririmbyi uri muri diaspora, hari abandi baririmbyi benshi, kumbure hari abo mufitaniye ama contact, kubera ngerageje kumwumviriza turazi ko mu bindi bihugu hariho ibihugu usanga bifise abantu biwabo baririmbyi biwabo baboneka cyane. Dufatiye akarorero mu bihugu vyo hafi usanga abaririmbyi babo bagiye hanze barakora amahitsi bakaboneka, ariko twebwe birashika rimwe na rimwe abagiye hanze bakaca bapotera gato bakaja mu gace kadasanzwe bagasubira gukora uko baje nga. We rero watanguriye umwuga hiyo, twizere ko uzoduserukira cyangwa uzoserukira Burundi nkuko uyu mukunzi wacu yabivuze. Hama nabaririmbye bahe b'abarundi mufitaniye contact, mushobora no gukorana ikintu b'abarundi bari mu bindi bihugu vyo hanze. Umwe ni Kiki Houston, uwundi ni KB Boy, nibo babirimbyi bobiri nafitanye contact. Kandi twavuganye ko dushobora kugira n'ama collaboration. Okay. Ariko bose bari mu Faransa, nzoso bari mu Faransa, ariko twashobora kwaranja nkagenda mu Faransa cyangwa bakaza muri Denmark tugafatanya imitwe kubera n'abarundi bose. Ariko ndashaka kwemera ko nzoserukira Uburundi, ndabibemereje. Ndabibemereje vraiment. Ego twarigeze kubona ugira amatourne niko no bivuga, umengo ntiyenze hari mu Buhindi ku karirimbo Bebe Dance. Vyagenze gute akaririmbo kamwe katume bagutumako? Wowe muziki wawe ukungukira gute John Nini? Hama ukoresha uburyo buvuye hehe? Ni bwinshi canke burasanzwe? Ndibaza Ubuhindi bwatanguye kubera nari naciye muri televiziyo ino muri Denmark. Urumva hariho amakonku menshi nari maze gutsinda ino muri Denmark, nico gituma naciye menya mu Buhindi. Hama baca barantumira. Urumva mu Buhindi barantumiye, barabonye na Bebe Dance, ariko n'izindi ndirimbo ntarasohora. Urumva sinagiye kugisa, sinabahaye indirimbo imwe, sinagize show y'iminota 30, donc naciye ndabaha indirimbo nshasha na ça n'existe pas, n'izindi ziri mu nzira muzoronka n'ingoga. Mbe iyo uriko urakora ibiteramo nkuko ico giteramo wakoze ngiyo mu Buhindi, abagutumiye canke abaje muri ico giteramo bavyakira gute? Mu Buhindi bace
maze no kuntumira mu mafestival azokurikira kubera barabishimye cyane. Urabona baronse act iri original, barabishimye bashaka ko tugaruka. Ni emwe na amafestival manini ya cyane. N'abartiste benshi bemvita abartiste benshi bo mu bihugu byose ku isi. Urumva sinzi ingene bantwendeza ko bantwe kuri YouTube baca barandika email na invitation hama ndishura hama nuko byagenze. Hari ubajije ati ino style ukora ni style iyahe? Jeno yita ko ari electro hip hop. Electro pop. Si de musique ya. Ego uwundi nawe yari nuko message yewe tutariko turayibona neza ariko kumbure reka tuca tuyisoma neza ariko uwundi Johnny avuga ati ngo iyo ndirimbo uririmba ça n'existe pas wayikoze neza cyane ngo ariko ngo birakorohera gushiramo amasanamu y'abazungu udafise ubwene gihugu bwabo ati bandanye utera imbere ni La Fouine mu Gihosha. Urumva ya nino baremere n'ivyo ngira urumva nta kibazo iyo ndababwiye baze mu muziki yanje ntibanka kwera nabone barabikunda. Ego mbega nyene tugiriye ko twubaza ufise nationalité zibiri nkuko bamwe tubimenyere canke wagumanye imwe y'u Burundi? Mfise zibiri nacendo nka mfise nationalité y'u Burundi ni y'ababirigi. Okay. Ikibazo bari babajije uheruka yari yavuze ati uri kuri show uri muri concert ni giki kukorohera gutamba no kuririmba? Allo? Cyane. Ya ikinyorohera. Ikinyorohera ni gutamba kubera nivyo nakoze cyane. Egome. Ego Johnny umaze watubwiye ibiteramo byo hanze umaze gutumirwa ariko kumbure ariho ibiteramo byoba biba muri Belgique aho wabaye canke muri Denmark bitegurwa bisanzwe bitegurwa na diaspora y'abarundi. Ibiteramo nk'ivyo umaze kubitumirwamo bimeze gute? Ibiteramo by'abarundi ndamaze kubitumirwamo ariko nabigize nkiri umudanseur. Ubunye ndumuririmbyi ntibiratangwa kwa nibishasha. Ego. Kumbure Johnny ni n'umwanya uri kuragenda ariko nibaze ko bariko baradukurikirana bumvise ibitari bike bamenye ibitari bike kuri wewe ibindi nibabitubaza tuzoronka kandi karyo akajambo ko gusozera ubwira abariko baradukurikirana kuri BTV. Ego meje hari ikintu namambwira ahantu hose ngiye namambwira abantu mwame musangira urukundo nta kindi. Kwera vraiment urukundo nigo rwamfashije kwera urukundo niho nashitsa hondi urukundo rw'abavyeyi urukundo rw'umuziki urukundo rw'abavandimwe mufise urukundo nta kintu muzoba mubuze mu buzima. Donc nimubandanye vraiment musangira urukundo atakindi. Murakoze cyane Johnny ni tubashimire ko mwaduhaye kano kanya mbe hiyo muri sangapi turi amasaha amwe unye ni 23h51 turi masaha amwe no mu Burundi dusigaje iminota 9 kugira dusozera ikiganiro reka tugushimire kumbure tuzoronka akabazo kanyuma kuri YouTube indirimbo izoja ko ryari izoja ko kuwa gatanu kuwa gatano ku munsi mu ndwiza kwa gatanu mu ndwiza le 1er mai
Okay cyane ku munsi Turashimye. mukuru w'abakozi tuzobona indirimbo shasha ya Jonini. Murakoze cyane Jonini, ariko mwakoze no kuduha indirimbo bwa mbere imbere y'abandi bose. Twame tumva ku masamirizi atandukanye, twumvise ya Mipro ayivuza ubwa mbere. Namwe twizere ko muzoronka Power Play ikwiye kugeza aho uzoshira kuri YouTube. Murakoze cyane, naje ndabashimiye ko mwinyumviriye kuntumira. Hafana Spox ni mubandanye mukora akazi keza cyane, ndabashimiye, murakoze. turagushimiye cyane, ugire nijoro ryiza n'ibikorwa byiza. Twese bye. Murakoze cyane. Uyo yari John Nini, umwe mu baririmbyi basanzwe bakorera mu gihugu ca Denmark. Mwumvise bitari bike, mwumvise urugendo rwiwe rw'umuziki, mwumvise ko yavuye mu Burundi afise imyaka 10, mwumvise neza yuko amaze kuja gukora ibiteramo hirya no hino mu Buhindi, amaze afise ishure ry'umuziki yigisha abantu barenga amajana 3. Urabona neza yuko afise intambwe ikomeye cyane. Mwumvise ko indirimbo ça n'existe pas igiye kuri YouTube ku munsi wa gatanu. Kuno munsi asigaye indwi yose Spox, asigaye indwi yose. Ni vyiza rero ko twebwe twokabereka kenshi kugira iyo ndwi izogere ahubwo mwayimenye no kuyiririmba byose. Ikindi naco nuko biraryoshe ko uri umuririmbyi uri mu mahanga ushigikirwa n'iwanyu, kuko iyo abanyamahanga badutanze kumushigikira biba biteye isoni. Egome ni ngombwa na cyane cyane ko uri umurundi iwanyu bakumenya. Rero turatumiye cyane abanyamuramvya, murazi neza yuko ba Masterland bose basanzwe bavuka imuramvya, na John Nini asanzwe avuka imuramvya, hari n'abandi baririmbyi benshi basanzwe ni Sirius asanzwe yarongoye Amical des Musiciens hariya mu mwumvise umuririmbyi wanyu ari muri Denmark. Ifo mugiranira contact kugira abaterere intara ya Muramvya. Yego, na cyane cyane murazi ko intara ya Muramvya kera bavuga yuko ni intara itavamwe abaririmbyi, ariko kumbe irimwe abaririmbyi. Kera bavuga ko ivamwe abami gusa, ariko kumbe abami barahagatirwa n'abaririmbyi. Rero ariho abaririmbyi benshi basanzwe bava muri iyo ntara ya Muramvya. Reka kumbure tumira mate tubashikirize kano karirimbo nyene ka ça n'existe pas, then turaza kugaruka kugira ngo tunanasozere kino kiganiro cacu. Ego, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nibishoboka ariko byashobotse yuko twabonanye, byashobotse kandi ko meza n'ikiganiro. Yes, byashobotse, byose bishobokera ukwizera. Ego cyane, ukwizera cyane cyane. Yes, mu minota 3 isigaye kugira turangize gino ganiro. Dushimira abari ko baradukwirikirana. Turabona abatandukanye ba Mama Candela, turabona Arlene hariya muri Star Times, Christian Xavier, Deborah Watade hariya, ni benshi cyane. Imana ibahezagire. Turabashimiye mwese na cyane cyane n'abari ko baradukurikirana, bari ko barategura idaku amasaha ariko aregerezana cyane cyane kugira ngo tugende gukubita ubwo butsima. Murazi yuko idaku utegezwa kujya ubutsima bumeze neza cyane. Ariko kandi Spox ku munsi wejo hazoba igikorwa kidasanzwe hajya nyene mvuye muri studio kwa Bochum, muri Alex Studio, aho umuririmbyi Bernice de Belle zo bariko barakora concert live izoca ku mbuga ngurukana bumenyi. N'ubwa mbere tubona bino bintu nga mu Burundi. Ni igikorwa kizoba cyashigikiwe na Yaga. Ego ni partenariat ya VAB bari kumwe na Yaga. So umuririmbyi ni Bernice. Urumva rero Christian Xavier tusiguriye bitari bike na cyane kubijyanye n'ubuhinga, ukuntu azoba mariage ya son image n'ibindi byose kugira ngo twebwe tuzoba turiko turakurikirana mu mbuga ngurukana mubenyi, yaba ku ma ordinateur yacu cyangwa ku ma Android yacu, tuzoshobore kuronka image imeze neza cyane, ariko kandi turonke na son imeze neza. Ego azoba ari guhera isaha 1 z'ijoro yangaha mu Burundi, no ni isaha 12 ku isaha mpuzamakungu. Ntimuzotangwe ni Bernice de Belle umuririmbyikazi yatwaye isanganiro award, amaze guserukira Burundi muri Sika, vuba atagiye dusazoja muri Escalbantu muri Cameroon n'ahandi hatandukanye. Ni ambassadrice wa Marhaba Festival
nibaza ko ari umuririmbyi abikwiye kandi tuzi ko avuza instrument akanaririmba live neza cyane baheruka gushira abona indirimbo yitwa uwo mukenyezi bari kumwe na Estanishi washobora kuyikurikirana hariya kuri YouTube channel ya Amical des Musiciens du Burundi. Turabona umuntu atwakuye ku murongo kumbure mu buhinga bw'ivyuma uyu muntu aragiye kumbure yashaka dusoma ubutumwa bwiwe ariko reka turangirize hano kino ganiro cacu tubasikira n'akarembo ka Bernice Dobel. Tubibutse ko kino ganiro muzosubira kugikwirikirana umunsi wa gatandatu igihe cy'isaha 8 gushika igihe cy'isaha 10 zo kumuhingamo ariko kandi tubibutsa ko saa 4 z'igitondo gushika isaha 5 hazoba hariho Inside Sports mushikirizwa na Alain David ari kumwe na Raymond Prosper bazocijya nino na cyane urugero umupira w'amaboko basketball ugeze ku ngaha mu Burundi. Egome tushimire cyane abashoboye kudukurikirana dushimire cyane witwa Nizi Nestor yashoboye kubana natwe kugira ngo amasanamu amajwi byose bashikira kubashikira tankomanzi ego jewe na Spoxy turabashimiye tubasezera tuvuga tuti inshallah tuzosubira kandi ku yindi Friday Light Show. Iwacu i Burundi, iwacu i Burundi.